Président Ndadaye, le chef de service secret rwandais yari i Bujumbura n'imihari myinshi ngo yashavuye ngo yasiriritse cyane. Maybe umunsi ba Patrick baronse uburyo bwo kwiyexprima atagutinya iyi leta y'agahotoro bazotubwira igituma ba Havyarimana bari bamushavuriye. Mais bon, tubandanye hari umuntu yari yaje kare kandi aguma yandika yuko twamurenganije yitwa Muteramyi. Muteramyi karibu cyane hamureke kwidoga. Karibu gose. Ndabona Muteramyi ari sharp kwandika. Muteramyi karibu ijambo ni gwawe. Nibaza yuko atari impande ya telefone. Okay. Muteramyi karibu. Yani connection yari janye sigeze mva gusa sinariko ndabumva. Yego jewe murakoze cyane Ronald. Sinigeze nidoga sinkunda kwidoga. Umuntu nabonye ngari ko yandika munsi ngo mutwo turamwima ijambo ngo yasavye ijambo. Nabonye umenga nizina musa mugabo naco. Tubandanye. Muranyumva? Wewe kesho batanga ijambo kabisa ntaho kwidogera. Nuko nabo mashime generation nshasha abantu bagomba guhaguruka kugira ngo bahindure ibintu mu gihugu. Nshimire Pacifique kuko ari mu generation y'abantu bakiri bato nkuko yariko arabivuga. Allo nshimire Patrick muranyumva? Yego je ndabumva neza nibaza ko Patrick atariko arabumva ariko. Oya sindamwumva. Sinziko munyumva. Tamanu ego turabumva mwebwe. Muteramyi reka tubamanure dusubire tubaduze kuko ikiri important nuko Patrick abumva kurusha twebwe. Okay, rumata nabigire kuko je simbona n'abariko baragira demande. Anatanda rero yuko agaruka ngira mwe hari umuntu yo baravuga. Yego hariho Kama Kawaida hagakurikira Bachonibe ama justice pour non Kama Kawaida Bachonibe Bigirimana justice pour notre amaziri kunama. Na mon pote Seruvumba. Voilà. Nuko. Abo bose uvuze bari munsi bari n'abalisi. Pardon. Uraza kuvuga juste avant ziri kunama. Abo bose bavuze bari n'abalisi ntabo. Oya s'abalisi ntabyo wowe. Oya bari participants non? Moi je les vois. Bari hejuru. Ndetse mbonye ziri kunama ariko aravamo sino abandi ndababona. Kama Kawaida muratwumva? Nibaza ko atatwumva. Wana Kama Kawaida muratwumva? Twavanse. Bigirimana ijambo ni gwanya. Amahoro cyane Reynold. Amahoro gose Bigirimana muri vyura. Yego namwe mumeze neza. Kwe tumeze neza gusa tubabajwe n'umuruho uri mu gihugu ariko ibisigaye ni sawa. Boje ndakunda gukurikirana space mu organiza kandi ndanezerwa cyane kubona abarundi baganira. Ni nayikurikiranye uretse ko nayihereye hagati nashimye ama intervention atandukanye ariko hariho utubazo tubiri nashaka kubaza Patrick. Mu bisanzwe igihugu kiba kirimo ibibazo byinshi kifogere kandi wumvirije ama intervention ya Patrick nkuru nziza urumva neza yuko ire prêt. Jere ikibazo cyambere nashaka kumwibariza peut-être zo kumusaba ngo atubwire programme yabo mugabo naho igihugu cyo bagifise ibibazo byinshi muri rusange. Eske ibibazo nka bitatu nyamukuru abona igihugu gifise hamwe ejo cyangwa hirya yejo aba mukuru w'igihugu ari byo yofatirako nibihe kubwiwe. Hama ikibazo kigira kabiri nashaka ndamwibarize mbega nk'ubu turi mu 2027 Patrick Nkurunziza arabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibintu nyamukuru bitatu yohera ko comme priorité nibihe. Murakoze cyane. Urakoze ico kibazo umbajije bagisa nico bambajije kare ariko nico cyambere nca kabiri urumva umbajije imigambi itatu hamukacumbaza ati mbaye president ukuri ariko yoba ari yonyene nzokora buriya jewe ikintu cyambere ujya nayoze mu bambajije ibintu bitanu jewe ibintu bibiri cyambere no korerako icambere no kugwanya ikintu bita ibituri ubusuma burya nibwo bugejeje igihugu ngaha. Ikintu cyambere no koreraho ni igiturire n'ubusuma. Icya kabiri kubahiriza agateka kazi na muntu. Ico rero nico twe muri Florida tugenderaho ko umuntu wese yidegembya akagenda hashaka gukora icyo ashaka aricyo kiza kivamo gutahana abantu bitwa impunzi zose. Burya ndakivuga ndakigaruka ko naburya ndakunda kugaruka gutahukana impunzi hagarukana abafunzwe. Burya nkunda kubivuga cyane kubera ibyo bintu byarankoze ko je maze guhunga kenshi navutse ndi impunzi ndazi nyene guhunga bibabaza ndabizi 100%. Hama nkakunda kuvuga gufungwa maze gufungwa kabiri kandi ndenganishwe. Urumva rero gufungwa nibaza ko abafunzwe bobo
je sinibaza ko ahubwo no je ngira no ngenda nko kumpimba nkayugurura yose aca avuga ati mwese ndabababariye dutangure yazero mutaye ko ndazi ko abantu bari hajya 99 bazira ubusa bibye ibitoki abibye imyumbati narafungiye ukaza ubona nk'umuntu amaze imyaka 10 ugasanga yibye nk'impene numva rero birababaza ndabizi notera ku bintu bita abafungwa n'impunzi nibiturire rero n'abasuma ivyo rero jewe imigambi yacu nivyo rimo kandi mbaye n'umukuru w'igihugu ivyo bintu bitatu nivyo no kwibandaho nivyo nokora vuba vuba kwiranda bikure mu nzira. Murakoze cyane nawe bigira imana niba two mwavuze ko hakurikira Baconibe. Ego Baconibe karibu. Murakoze cyane sinzi ko muyumva. Turakumva neza cyane karibu gose. Mubo muraraba mbere ko Baconibe avuga sinzi ko munyemerera umunota umwe. Yego nasabye igano kiza gutangura nasabye amasaha abiri nasabye ko Vendezer nca mfatirwa muri kwiragera sinzi ko twokongeraho umwanya muto twava duheza mu bamukoze gose igihe je wambwira Vendezer kuko ngayi wacu 21 ni ikigera byarancanganye. Okay. Patrick woduha basi 40 minutes ziyongera. Mutwongere 30 minutes tufate 30 ngira tsoba turiko turabiheza. Ego. Okay. Nyene nabandi abatwumva muratwumva ntavyo kurandira murapoza question bam bam bam. Mwirinda ahubwo gusubiramwe byabajije s'il vous plaît. Nzi ko hageze ko novuga gose mu frere karibu. Ariko je nahijeje. Murakoze cyane nashaka kuba mwiriwe n'ikaze ku makuru hano Mayira Patrick nibaza ko ari byiza cyane kuza kuganira n'abantu hano kandi nibaza ko atari ryatuma uzogaruka kuganira natwe ku zindi sujet hari sujet nyinshi tukenera kuganira nawe ntuzerere inyozi mu kanya heje kubivuga ati hazogera igihe tuganire atarang dobo irimwo surtout nkawe utwara umugambwe Frodebu ufise amateka naho ico gihe wari muto urashobora kubaza abo bari bahari ico gihe muri kumwe munsi bahaguha amakuru mukaganiriza abarundi kuko umugambo wa Frodebu cyo kibona za iprora n'izindi ni migambo ifite amateka donc uri oblige gushobora gusanga uca washima mu bitwara iyo ari introduction akaba tukambera ashaka kubaza kaganye nico kibazo heje kubazwa mu kanya uvuze yuko ushobora kuzogwanya igiturire n'abasuma mu kuza kunyishura nashaka kubaza mu mugambo ufise wipfuza ko wohagarika ubusuma buriko buraba gusa canke harimo n'umugambi wo kurondera n'ibyamaze kwibwa kugira ngo bigarukanwe mu kigega ca leta. Ibaza ko ari ako kambere aka kabiri kajanye na systeme mukoresha mu kugira liste electorale. Est-ce que muracari muri bimwe vya kera canke murakora ivyo bita election primaire zisaba ko abanyagihugu ku misozi batora ababaserukira kugira ngo ntiduhave dusanga dushizeho abantu batabaserukira abantu finalement baba bashizweho n'umukuru w'umugambwe canke ubutwara umugambwe mw'ikomeye canke muri province. Est-ce que nimba ivyo bintu mu byumva uko tuvyumva election primaire abo muri kuba muri ntozeye muri urwo runani bakaba batavyumva uko mubona mushobora kuzobibumvisha nabo bakavyumva kuko mu bisanzwe ivyo nivyo vyerekana iyo demokarasi mwa muri ko muraharanira. Liste électorale ibiri bloquée et fermée en tout cas ntifise image nziza kuri démocratie si je veux dire. Cagatatu arico canyuma mu mbabarire ngena kubaza tubiri gusa ariko cagatatu arico canyuma ntaho kisagisaniye n'ivyo umugambo wa Frodebu gusa ahubwo gisa kiraba aho usanze ukorera muri ministère ya commerce mugage hava gisanga kibaye ca commerce extérieur sinzi ko hari amakuru yifise ko canke ubukora inkoze uniquement kuri commerce intérieur ni ikintu kijanye na akoro bita Horte Milinaire. Uburundi bwari bufise amagaranta atari bake muri Tanzania. Est-ce que hari igihe bihora bishika mugakora amanama muri ministère mukaciga kico kintu nimba muhora muciga ko bimeze gute amakuru mashasha agezweho uyu munsi kuri ico kintu ameze gute nico nagira mbaze murakoze. Yego urakoze wabaje ati none mushaka mubona gute ko muzogwanya iturire ati none imuzagarura n'ivyo bivye yego kumbure ico rero nibaza ko utabigaruyeho ntaco wobukoze ko ninda kugira ngo igihugu gishire kuba igihugu koko ifo kugarura ibyibwe byose utabigaruyeho nta kimwe wobukoze rero mu migambi yacu nico kiri imbere ko n'ibyibwe byose tuzobigarura kandi utabigaruye noneho ntaco wobukoze nta nico wa ico gihugu ugiye kukimarira. Hama yavuze ati none mwebwe muzogira ama election primaire iwanyu
bizogenda gute twebwe ushima n'abazogenda kwizo nani ibyo twe mu bwa Science tubikora misi yose mbere no kuvuga ko ku munsi w'Imana uza yego tuzobikora mu ntara zose zigize Uburundi niho abantu bose byega bafise uburenganzira bwo kugenda kwishirira ko abazobaserukira mu matora bazokorana kugira ngo barangure ico gikorwa itura muri Frodebu rero tubikora uko sinogenda kuvuga iyindi migambwe ariko twebwe abo tuzorungika nabo bazoba batowe n'inzira guhemuka ko kuvyo rero misi yose mu matora y'iwacu n'umugenzo niko bigenda urambara gatoye précise en fait haraho amatora yo ku misozi hakabaho amatora yo bakominale hakabaho amatora legislative mwebwe ko mutora abaja kuri liste electorale legislative ku misozi ho birumvikana direct abo ku ba legislative est-ce que ni guhera ku muntu wo hasi cyane muvuga ati abaserukira abandi ku misozi niyo bazoza gutora abaserukira abandi muri ntuze legislative bigenda gute twebwe wowe cyo kuvuga ko turashira ko tuba dufise amakomite atandukanye hariho komite ziba zitwara ku ntara ziba zitwara abandi ku ntara abatwara urwaruka abatwara abakenyezi n'abakadire bo mu mugambwe hejuru bose baremereye kugendayo hama n'amakomite ico no kwita amakomite yo ku makomine bose baba bahari no ku n'amakomite yo ku mitumba arimo urwaruka abakenyezi inzego zo zigenda zimu urwaruka n'abakenyezi kuva ku mitumba ugashija ku ikomine ugacero ushika ku rwego rwo hejuru rwa province abo bose baba bahari rero nibo bazoba batumiwe ku munsi wa gatandatu nibo baza kwemeza abantu kandi nabo baza kwemeza baba baratoye kuva hasi bagenza baremezwa mu makomini wabo bakazoza guhurira hejuru rero bagaca babemeza canke bakabanka bagashira ku abandi nuko twama tubigenza kandi niko bizogenda ku munsi w'Imana. Akoze cyane ikindi cyari ortse milinaire sinzi ko wacumvise. Ico nacumvise ariko jewe narakoreye muri commerce intérieur mvuye ncanya gukora muri industrie ico no bambeshe ntaco ndumva nta muhuru ndagifise ko urakoze kumbere ndoshanda kirondera nko ku munsi wa mbere nzokurondera tusanzwe tuvugana nzokubarira uko cyifashe. Uzobukoze cyane ndakeneye kukimenya ko makuru atari make cyane nayo sanzwe mfise mu makariko. Okay, merci. Tuzoyahana ndumva ko ubinsumba. Yego nta kibazo. Murakoze cyane. Okay, nawe urakoze. Nibaza ko Baco Nimbere ko kubaza ati Tanzania yaratwivye buhana bugufi. Mufashe igihugu turarekipera territoire zacu canke nibaza ko ikibazo cari ico nuko cari très diplomatique. Byasa nk'ivyo mugorova ubu ndakibubaje tekinike maho umukozi wo muri commerce ariko aramutashira. Oya ni ivyo none ni ivyo kuko Uburundi uko bungana uku siko bwangana kera. Ese turarekipera territoire zacu canke tuzoguma turi bikuri gutya nyene. Rero nariko aratwumva. Okay. Bwana Patrick. Reka dukomeze. Oya okay basi rumata mumbarize uti territoire gutya turazisiga canke turihagararako. Jewe sinzi ko abumva nibaza ko abumva Patrick muramwumva? Oya sindamwumva na gatowe. Je bari. Ego reka kikabreza kubwiye. Je uranyuma gapati. Wenda kumva. Okay. Jena ofete nakikubajije tekinike maho umukozi wo muri commerce ariko Pareniode butarakidugije ku rundi rwega kivugiye wa mugenzi wacu avuze ati ko ushobora gusanga umugambwe wanyu cyangwa mwebwe nyene mitoje gutwara igihugu muramutse mutwara igihugu ico kibazo mushobora kugishira mu maprograma yanyu mukaraba kuko Burundi musanze ntibwigeze kuba bungana uko si heyere miyo ortse minire yo yabayeho kugira ngo Burundi buharonke nabwo nyene garante zabwo muri pour canke nimubona bitari muri urgence kuza kuhabuza igihugu cacu cyo guhabuza abantu ze ama opportunité twari kuronka mu kuba twaratakaje igihugu cacu parti yacu ico kiri clair kishura birorosha ariko reka nzobanze ndagitohoze simpave sanisha ibyo ntazi mu mwanya nzobanze menye neza uko uwo kigeze nuko eta kigeze ko ubaye amasaha umuntu wava mvuga bitari byo. Murakoze Blaise. En fait nibaza yuko biri muri wa mugambi wo kuyaga na CCM kaziri kunama agiye kavuga ziri kunama reka duhe ijambo ziri kunama nabonye kuma manuka duga ngira afite network mbi ziri kunama ni mugure micro namba mutwumva. Ego murakoze byari byagoye kubumva naguma numva bicika
ndaramukije abateguye iki kiganiro Reynold na Rumata mwakoze. Ndamutsa n'umutumire Patrick Nkurunziza na Dismas Junior. Narifise ikibazo kuri Patrick. Icambere mushingantahe Patrick nagira ndabibarize nk'uko mwatubwiye numvise umengo muri politike ntimufise uburambe burebure, ariko nagira ndabibarize igituma mwashimye kugira coalition ubwa mbere ariho mugitangura n'ivy'imigambwe, canke mwoba mwarahoze muri Frodebu sindabizi, ariko igituma mugira coalition ni ukutiyemera muri mu migambi n'ivyo mwoba muzaniye abarundi bishasha, ni ukutiyemera n'ukuntu gushaka gufatiraho abandi bagejeje kugira ngo mushiremwo iyindi migambwe. Urabona za Frodebu na CNDD mwavuze ko mushobora gushiramwo CNDD coalition, donc imigambwe yose ihari za MSD nizo zose nabo mutaravugana. Ni kuki mutanguriye kuri coalition? Habaye iki? Ntimwemera ko mufise ivyiyumviro mwogurisha ku barundi kugira babemere nk'amaraso mashasha muri politiki? Kuki muhera kuri coalition? Tumenyereye kubona abantu bagira coalition kugira ngo barabe ko bogira inguvu par rapport y'umugambwe usanzwe ufise inguvu mu vy'amatora canke umenyerewe n'abanyagihugu. Ikindi kibazo nagira ndabibarize nivyerekeye ibi muvuga ngo muzorekura imfungwa, muzogira justice kuri bose. Mugize justice kuri bose, nizere ko uyu munsi iyo abafrodebu muriko murakorana uyu munsi, nagira murafise ijambo, nagira ndabitumire muze mugerageze, munaniwe nta kibazo, nagira ndabitumire. Mbanje kubabaza, mwoba mufise umuvyeyi w'umumama? Nimwaba mumufise muciyumvireko, ce ndabitumira muze mugerageze. Urabona mugiye guhuza abantu benshi bafise ivyiyumviro vyinshi cane, nizera yuko muzokumvirwa. Mugerageze muvugire uyu mukenyezi yafunzwe azira ko ngo yoba yaravuze nabi abakenyezi bo mu mugambwe wa CNDD, kuko yaciriwe imyaka ngo 600. Tubitumire mugende murabe, mugerageze murabe ko hari akagongwe yoronka nk'abandi, canke wosanga ntafise amakuru yoba yararose ikigongwe. Niyoba yarakirose turabatumye muze mugerageze ku nguvu za politike mufise, nizere ko bizokunda. Kuri mwebwe aho ngejeje aho. Kuri Dismas naho nagira ndamubaza igituma avuga yuko ivya kera tubireke twavanse, hanyuma kandi avuga ati dukeneye abantu bakiri bato, abo bashaje basigaje imyaka 5 mu majambo yakoresheje. Abasigaje imyaka 5 tubihoze n'abantu bari mu gupfa, tuzogirira justice, tuzoraba ibyo muri avenir, la passé tuyihoze. Nagira ndamwibariza, hamwe muri abo basigaje imyaka 5 canke bashaje gose boba barakozwe ko na genocide, ubabwiye utihebura mwebwe nimupfe ivyo mwakorewe ntaco bivuze. Numvise ico kintu nacumvise nabi, numvise umengo ni uburyo bubi kuvuga ngo ibyabaye vyarabaye, abo basigaje imyaka 5 bari mu gupfa, twe tuzokora ibindi tuvyibagire. Reka guteba kuri le passé, ntaco bivuze. Mwe mwumva twobaha amajwi mu matora muvuga gutyo? Ndashaka munyishire kuri ico kintu, murakoze. nongera ngo Junior sinzi ko ari kumubwira yakwishura ibyo bamubajije. Musinzi ko ibyanyuma byose byabajwe, sinzi ko ibyanyuma byose byabajijwe Junior ko byancikanye gato, sinzi niba ari ikindi abaraga kunyibutsa. Ego nibaza ko mwe muramwishura hama Junior twe turamuhiga kuko ntari mu speakers, mugabo mwe murishura araduka.
jewe nibaza ko kumbure hari uwansabye kwidondora nabikoze vuba vuba uwo waje kubaza no muhumuriza jewe sindi mushasha muri politike na gato no kuvuga ko jewe maze namubwiye ko kuva mbaho nta wundi mugambi ndajamo ndi muri Sawanya Frodebu natanguye neza na neza kwinjira muri politike muri 2006 niho natanguye kumva ko nogira ishaka nkagira politike ariko sinora no munyamugambi w'umujera kiri muto narakurikira naraherekeza papa wanje kuva kera ni ukuvuga ko niyumvamo hama mu nyuma naye ndiyumvira tu rero nanjye kanangure kugira politike nuvuga ko rero je naratwaye ugwaruka rw'abajene ba Sawanya Frodebu imyaka 16 ndasubira ntwara umugambwe mu gisagara ca Bujumbura imyaka 12 ni ukuvuga ko ndasubira ntwara abajene muri ADC ikibiri ayo byanatumye bafunga nkafungirwa mu Cibitoki nabonye nabatwaye kuva ADC ibaho ushika isambutse natwara abajene muri ADC ikibiri hanyuma muri komite executive y'umugambi Sawanya Frodebu mazemo imyaka ishika 20 no kuvuga ko rero jewe sindi umuntu novuga ko ndiko ndiga politike ndayimenyereza umwanya munini cyane ko kugira urinde umara mu rwego nk'ubwo rufata ingingo z'umugambi Sawanya Frodebu imyaka 20 no kuvuga ko vyose ubikurikira noneho muri Frodebu ntiho gutora bazi kutamenyerera politike ngo uze gutwara umugambi ivyo ntibyoshoboka ico no muhumuriza ko ari akazi menyereye mbere no kita ko ari akazi ka misi yose kandi mu maraso nta nundi ndakukabaza n'ibintu bindimo biri muri jewe nyene n'ibintu nkora rero umenyereye ntagira amakenga yambaje ati none kubera iki coalition kumbere baje ko coalition twa tuyumvira ndayumviriye kubera nkiri mushasha ntabona ivyari byo ahubwo coalition nayumviriye kubera namaze iyo myaka yose namaze 20 ndi kumwe n'abatwara umugambwe Sawanya Frodebu mbona ivyo bakora ivyo dukora ko twarabikorana twari kumwe twagiye turananirirwa hamwe nanje sinari kure kutwara abajene ntuburi muto mu mugambwe ufise mbere ijambo rinini ijambo nararyamanye rero nuvuga ko narabye ndabintu byagiye byose biraba mbere ndibuka ko mu matora aheze jewe narafashe ijambo ndababwira ati ko ndabibona baratwogira urunani n'abandi tutagize urunani n'abandi ntibizovamo ntibizopasa nukuvuga ko rero uwatwara umugambi ico gihe ntitwahuje politike ntavyo yemeye yaciye afata umugambi wacu urijana ibyavuyemo twarabibonye niyo mpamvu rero aya masaha sinza no kwirirwa tugenda kure uko jewe kubesha sindabimenyereye ingufu zikwiye ntazihari kandi nibaza ko aya masaha nta muntu umwe uza kumvira ko afise ingufu ziwe wenyene zotuma aza kugwana n'ubutegetsi tubwiza kuja hamwe rero kugira ngo twuzuzanye buri wese arazi ahatari ingufu tuza gushira ingufu hamwe rero kugira ngo dushike kuvyo dushaka ico rero no kivuga uko ingufu zirahara ariko tuzifatanya n'abandi si nyinshi ku buryo bwati nijanye ndaza gushobora ubutegetsi jenyene twaciye tuvuga ati kadufashanye n'abandi kumbure hajya aho ntashoboye undi arashoboye dushira ingufu hamwe duhindura ibintu ariko warabonye ko muri Sawanya Frodebu no 1993 ingufu zose Frodebu yarazifise zikwiye ariko wariyunze n'abandi wagiye uri kumwe n'abandi mu matora twebwe rero nibaza ko aricyo dushira imbere kugenda imbere y'abandi je muri politike mbona y'umugambwe ndongoye amasaha nkiurongoye nico nohanura tuzokora kandi noneho amategeko y'umugambwe Sawanya Frodebu twarakoranye inama nkuru y'umugambwe Sawanya Frodebu yaratwemereye ko dushaka kugenda mu runani umva ntibisubira inyuma twarabonye imfu zacu aho zigera kandi ariko karanga kacu ko kugenda turi kumwe n'abandi tuza kujana n'abandi nabandagije ngaho sinzi ko Junior ari hafi kabandanye mukiraho nagira ndababwire observation ngize ku nyishu mutanze hari ikindi novumenga ingufu nyinshi muzishira mu gutsinda amatora sinzi ko munyumva zikunama ariko arabishura hari ikindi yavashije ntishuye yombabarira yambajije ati wowe ugifise umubyeyi ndamufise mbere mfise bose Imana iracabantije bariho n'uwo mu mama rumva nacamufise yabaje ati rero uzodushikirire hejuru mu dusabira umukenyezi yavuye oba yaratutse abakenyera rugamba cahoze n'abakaba gifunzwe naye naramwumvise ndazi ko yafunzwe ariko nanjye sinamenye ko baragiye ikigongwe ico rero ngo managitohoze mu maguru masha
mbere nzorondera uwutwara abakenyera rugamba ubu umengo hari ahantu heze guhurira ndamuzi kumbure nzomurondera ndamusabira ikigongo uwo muntu uvuga turaraba mu mutezure nayo n'umuvyeyi nkawe canke nkamwe agende kurera abana biwe niba atarafungurwa ico ndemeye ko nzomusabira ariko ko ntafungura ko ntari mu bafungura nibamwankira azorindira muri 2025 kumbure tuyiza abashinga amateka benshi tuzomusabira afungurwe murakoze mbaye ndashima ariko nagira ngira ka remarque ku byo mwishuye muri iki kibazo nabajije c'inguvu mufise mu bya politike mu vyiyumviro vyanyu numvise umengo inguvu muzishira ku gutsinda amatora kurusha kuri competence abo muzogirana coalition naye amatora yo turazi carico turamaze kumenya ico kivuga nta vy'amatora twe twizera yuko bizana ikintu nari niyumviye ko muza kutwishura muti muri iyo coalition twagiye turarobanura abantu bafise ikintu birengeje mu vya politike cane cane mu byo bumwe bw'abarundi nuko ivyiza nyene igihugu cyashaka kuri abo bantu ba politike mugabo numva umengo mwashize imbere cane kugira coalition kugira mutsinde amatora ico nta kibazo murashobora kuzoba muzo kwevoliwa narinda bashimiye rero kuri iyo ngingo yo kuzosaba ikigongo cy'uwo mukenyezi muzogera ko mushoboye turashima hanyuma nagira ndababazi kandi kantu nje ndabareka mwishuri ziri ku nama ducagagure kuko hariho ba Pacifique bashaka kuduga yasavye ijambo Rumata wabonye Pacifique demande yewe ego henga nyarutse muduze byacitse sinumvise ego akanyuma nagira mbaze navuga nti mwashaka kutubwira ikosa rikomeye muzi kuri umugambwe Frodebu n'irindi kosa rikomeye ku mugambwe wa CNDD muvuze sinzi ko sinabumvishe neza ikosa mwoba mubona ikosa politique ico twita mbega novuga ikintu mubona ikosa rituma abanyagihugu b'abarundi bo bankira Frodebu bavuga bati je ntayo nzojamwe nta niyo nzotora mwicura ko ari ikihe ikosa Frodebu yoba ifise mwe muba muje guhindura ikosa naryo mwebwe mudashobora muhindura kuko imutinjira muri CNDD ngo mukorane nabo ikosa mwagiriza CNDD mukarinda kuja kuguma muri Frodebu kandi mubona ko Frodebu yagize intege nke atacu yahinduye mu byo CNDD iri kwirakora n'ahari opoza ifise inguvu ni ikosa irihe Frodebu ifise gushika mu mitwe y'abarundi canke CNDD rikomeye kuri mwebwe naco nashaka ndababaze ego urakoze je ribaza ko aya masaha nta kosa na rimwe je novuga ngo nagiriza Frodebu ryatumye batayitora ko nakubwiye neza turavye akahise ko mu Burundi yo CNDD-FDD yavuye muri Frodebu kubera ibihe twarimo circonstances zari zishitse byatumye bavamo baragenda muri CNDD-FDD kandi narabisiguye neza narabivuze ko CNDD-FDD yavuye muri Frodebu n'ubu ndabisubiyemo nukuva ko rero bavuyemo kumbure kubera ibihe twarimo nta kosa ro novuga bagirije Frodebu ahubwo gusa muri 2000 yumbaza ati 2005 kuki batatoye Frodebu ntibatoye Frodebu ko bavuze ati ubu dutora ufise inkoho dutora uvuye kutugwanira niwe yazanye igisoda kumbure nta mukuru w'igihugu azosubira kwicwa ico nibaza ko mu byo Frodebu bya mbere yazize arico yazize hamaruka nta kosa no yagiriza ko kumbure hageze ico gihe atankoho ifise urashobora ro gucumbaza ati none ubu irazifise kubone hagira n'ubwo arakimbaza ubu inkoho zose ziri mu Burundi z'igihugu imana tugira ubu nta ziri mu gihugu hagati nta kiroberi numva kititse ari rimwe n'ama numva ngo barashe bagaca basubira i Kongo niba ari Red Tabara niyo numva rimwe yama irasa ariko kumbure ngira nta ngufu nyinshi iragira ko sindumva simbona ahantu isa ikagumaho baca bavuga ngo twarashe twagiye umugambo ukaba yajejwe umutekano ati inkozi z'ikibi twazirukanye leta bareka bavuga ngo ni twebwe leta ntivyemere urumva ntituramenya neza ivyari byo ariko ico tuzi ubu nta kiroberi gihari niyo mpamvu dufise
amahoro dutekanye, nta muntu wazovuga ngo ndindiriye gutora abantu bafise inkoho baze kumpabuza. Ico gihe batoye bavuga ati baje kuduhabuza. Aya masaha rero ubu baratashe kandi duhiriwe duhishiwe, twarivuze ko bagiye bavuye muri Frodebo, uwo twabahamagariye kugarura kugira ngo dushobore guhindura ibintu. Batsa kutwumva kubera nshingira kuvuza ati none nirihe kosa CNDD-FDD yakoze uyagiriza. Nibaza ko sirime kandi sabiri ni menshi, sino yadondagura yose, ariko ayo nziyo ndayazi. Tumaze gufatwa afatiye no munsi nafatiye ku bintu 3 bine 5 bagiye barambasa, kandi n'ibyo nari gufatira ko runda bigaruka ko twibaza ko icambere ari gutuza ubusuma. Hama impunzi zabayo kubera iki byabaye kubera ibwirizwa shingiro barirenze ko muri 2015 twese turabizi. Iyo turabizi rero ko ari impunzi, iyo n'indi kosa novuga ryakozwe kandi impunzi zo gutahukana. Hama mukiuko ari n'impunzi zagije bya politike ziri hanze, izo sinozibagira mbere zagirijwe ko zo zarashatse gutembagaza umukuru w'igihugu. Abo dusemerera misi yose ko abo babagirira ikigongwe nk'abandi bose, niba bagifise bakivuga ati bakoze amakosa bashaka kurekura, niba bagira ikigongwe ko n'abarundi nabo nibataye. Ayo yose rero n'amakosa tubona ahari kandi abwizwa gukosorwa vuba vuba. Twero dufasha igihugu nivyo twokorera ko abo bose twobatahana, kumbure naho baba barashatse gutembagaza ubutetskura amategeko. Umukuru w'igihugu arasubiye uburenganzira bw'ikigongwe umurundi uwo ari we wese. Nukuva ko nabo rero ashatse babarera mu bandi coro nabyo twobikora. Murakoze. Murakoze cyane. Note Pacifique nawe mbona ahubwo namba ahari na mbona Pacifique mwo klika kuri micro en bas à gauche comme ça mugashobora kuduga mukayagisha Patrick na Junior. Merci beaucoup. ahubwo Junior yasabwe ko yishura ikibazo bamwazije, sinzi ko twumva ndamuhaye micro namere nk'uduga kuri ishure ziri ku nama ikibazo yamubajije. Ok, en attendant que Junior aduga, maybe twoha ijambo uwundi muntu. Reka tugira vyorohe. Il y a les justices pour les nôtres, je pense. Hamada kurikira Tserubumba. Reka tubyoroshe kwa Patrick afise umwanya muto. Reka abantu bose basabe bavuge ibibazo. Patrick aza kwishura hamwe, twe turaza kumufasha. Ok, on fait ça. Urafise stylo canke notebook? Ok, good, on fait ça. Abantu bose babaza ibibazo hama Patrick Nkurunziza arishura nyuma. Sinzi ko avyumva bitarubwira ngo tuganye umwanya Patrick. Mwanya wamaze guhera, sinzi uyu mwanya biza kumara. Maybe twobaha 3 minutes umwe canke 2 minutes baka lap nyene question zikanyaruka comme ça mukazishurira ko zose. Juste pour tous mugire munyarutse hama mufate umunota umwe n'ukuri ibibazo mu binyarutse muzamukoza azogaruka. Juste pour tous. Pour les notes. Murakoze kumpa ijambo, ndabashimiye mwese mwateguye kino kiganiro. Kandi ndashimiye n'umutumire canke abatumire. Nashaka ndamuhe mwiriwe neza. Mwiriwe namwe. Jewe nashaka kubaza akabazo canke utubazo dukeyi. Numvise umuntu aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu. Numva ntireka ndamubaza ikibazo kindi ku mutima. Umugambwe Sahwanya Frodebu jewe iyo ndawumvise ndajugumira cyane kubera ibihe ari byo ngira ndagusigurire gatoyi. Umugambwe Sahwanya Frodebu ntawe nzi cyane, ndawumva ibyo ikora mugabo ndawumva nk'abandi kuko watangwe gukora ntari mu gihugu, ariko Sahwanya Frodebu narayibonye. Ugo gwaruka muvuga ko mwaserukiye canke muserukira canke muzi neza nibo baduhekuye. Ivyo bintu byabaye nkuze ndabibona. Nibo batwishe abantu muri Sahwanya, abayiserukira abari muri wo nababanyi nzi neza, nabatwara nzi neza,
nkashaka kubabaza mwebwe muserukira umugambwe Sahwanya Frodebu yuko amarira yacu ingorane zacu muziraba mukazicisha kw'amaso hari ico muzivuga ko ubutungane dushaka mwebwe muvuga kwiki abakoze ayo mahano mu 1993 ubwo sibo musanga mukorana ngo bivugaho iki kugira ngo mutekanisha abantu batizeye umugambwe ikindi wavuze amaprograme meza muri Frodebu abantu barirokotse iryo nyabwoko bahunze bamaze imyaka 31 mu buhungiro mwumva bo mwobagirira programe yihe imijambo sabe nivyo bibazo nashaka kubaza uyo muntu aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu agira icanyishura kugira ngo ntahukigwe numve nanje yuko izo programe z'igihugu zuko abarundi twese twofatana mu nda tukavansa ensemble ingene je no subira kwizera ababanyi bamariye umuryango ingene no swa kwizera umugambwe nabonye neza yuko abanywanyi bayo aribo batumaze murakoze cyane turarindira abandi bongira wocishura kuko ico n'ikibazo nibaza kiri nkora mutima Ray ariko allo oui Jenny bazako Patrick ejeje naje ari ikibazo bari bambajije kijanye presque nico je serai ravi de contribuer pas de souci en fait c'est vous les invités ni mwebwe mufite jambo donc Patrick karibu na Junior karibu jewe aho nshaka kugaruka kandi buriya namaze kubona na byatanguye kuva kare nababwiye ko tunitwamara gusubira kuvuga tukagenda tuvuga ivyabaye ivyaheze nabivuze gato je nababwiye ko jewe navutse ndi mpunzi nkura ndi mpunzi hama ndatamu Burundi sinigeze ngaruka ngo vyagenze kandi birahari ibyo kuvuga birahari ni vyinshi sirabona nababwiye ko ubunye iyo je ndiko ndaraba ndiko ngenda mu mugambi wo guhindura ibintu sindiko mugenda mu mugambi wo kuzura kaboze kubera aha twese twovuga ibyadushikiye turokajugumira usanga atawusubira kuvuga twese twoja duherera muri ivyo je rero nateguye kuri uwo munsi ivyo biganiro ataryo nza gufatira ko cane ko nanje ibyambabaje birahari nabo tugendana nabo baje bose twarakuranye iyo twari kume kandi turazi impamvu twari ariko ntitwashatse kubigaruka ko tusiye muri polemique twebwe turi ku mugambi ko twavuze neza ko sinzi impamvu ikibazo kiguma kigaruka umwanya ku mwanya twe twavuze neza ko mu gihe tuvuze gutyo oye twatuko turabeshanya mwavuze ngo twugurura imitima tuganire wewe nimba hari ibintu byakubabaje mwo bivuga mugabo jewe nukuri ntababesha bigangiye kukwishura ishura muzoba mukoze ndiko ndaduga kwijambo navuze neza ko twebwe imigambi dabora nashaka kukubwira ko urwaruka nje narutwaye imyaka 16 no kuvuga ko abo bapfuye none truwa sinye natwara urwo rwaruka ibyo ubwo natwaye ibyo ntago ruzi nuri waya masaha ijyana nantura ntabyo bazi ico tubanze tugikure koko je sinatwaye urwaruka rwa nantura no kuvuga ko rero ariko ko nserukira umugabo Sahwanya Frodebu byose nza kubyishura ko bavuze neza ati utwaye drapo yawe kandi ndavyemanga teza kubyishura no kuvuga ko navuze ko aya masaha twebwe ho duhagaze no kuvuga je simagaze ngo abantu bisha abantu nantura navuze abantu bisha abantu 59 72 88 93 n'aya masaha uwo muntu wese twebwe tubwirizwa kumushengeza kandi tukabashengeza co kimwe ntituzokuramo numwe ico kintu nakishuye neza nabo magaze sinzi ko tuvyumva kumwe canke tutavyumva kumwe ni butaroronka umuco tubandanye muvuze uko muti abo bantu bose no gushengezwa ivyo je sinovyanka numva ari umugambi mwiza mugabo ndacagifise akangonongo nurazi gituma ndagafise mu mugambwe Sahwanya Frodebu mwoba mwarakurikiranye neza muravuga muti aba turi kumwe uyu munsi nta maraso bafise mu ntoki eregaho ni ikibazo kiri kuko bakirimwo jewe nkabona umuntu yatemye iwacu nkabona ari mu mugambwe wawe wumva umugambwe wawe no wizera gute ico gihe rero
ntaguciriyemo niba hariho umuntu wowe uzi jewe abo dukora nabo nahasanze nta numwe ndumva bahamagaye uwo nakubwiye bahamagara nire wose ngenda ku Mana nawe nzi ko urubanza yarutsinze kandi yarutsinze kuri CNDD-FDD bavuga ngo ni bamwe yarutsinze kuri Prona kuitwa Butasi rwaramuhamagara gasa kisaki wo rero niwe nzi twegeranye yagirijwe iryohonya bwoko kandi urubanza yararutsinze kandi yarutsinze kuri Prona yarutsinze kuri Frodebu yatumye yavuze ngo yatsinze nuvuga ko rero kandi ikindi twogaruka ko impamvu nashatse ko dupolemika muri 93 ndemeza ko abatutsi barapfuye ariko ntimwibagire ko ni abajeje kwica abatutsi abumva bapfuye turazi ko vyabaye abasoda baciye bagenda nabo birara mu bahutu barabica ariyo mpamvu navuze ko nashaka kugaruka kuri polemique twovuga byinshi uvuga ko tufata ninde yisha abantu sinza kugaruka ngo kubera ikibishe ndadaye byose ntabyo nashatse nibirebire ntitwohava narumije amasaha indwi abantu bamaze naye namaze iminsi 3 ntajyamye ndiko ndavyumviriza nibirebire mpagarahoro twe tugendere tuvuga ati umuntu wese yisha umuntu abo mu Frodebo abo mu Porona abo mu CNDD-FDD abo inde wese azofatwe ivyo bintu abibazwe nibaza ko nyine twova mu ivyo bintu nitwaza turazana 72 tukazana na Ntua tukazana nyuma na Ntua ntabyo tuzovamo wese azozarire avuga ngo ndiko ndarira nibaza ko twohagaraho tukavuga ati haje ubutegetsi gushasha umuntu wese yisha umuntu azomubazwa ahanwe hitwaje hakurije amategeko je nawo mpagaze kandi umugambwe ntwara nawo uhagaze murakoze cyane reka tukomeze Dismasi sinzi ko waje wishure ikibazo bari bakubajije ziri ku nama sinzi ko mutwumva yego ndinga sinzi muranyumva ubwo gose Junior karibu yego ziri ku nama yavuze ngo navuze ngo ivya kera tubireke yambeshe siko navuze vraiment ariko ico nemera ko navuze ni aba batama basigaje imyaka 5-10 tubanze tubihoze tubegezeyo ndasigura igituma nabivuze jemera reka duhere honyere kuri narrative zivugwa na batwebwe na bamwebwe abo numvise b'intervenant la dame qui vient d'intervenir turavuga ibintu biri lourd bifise une certaine lourdeur twe dufata comme de nous aider de vérité établie kubera ko dufise abantu babitubwiye pas parce que bifite ama preuve ni uraza ukavuga ngo urumva ngo hariho raporo ya Nations Unies ngo yasohotse ya raporo qui est sortie je suis d'accord nta kibazo mbega vous savez la lourdeur du terme un génocide. C'est un terme tellement lourd que ata muntu n'umwe afise autorisation pour déclarer ngo tel yakoze génocide si ce n'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Barazi gituma iyo processus bayisuiva. Mugabo kubera ko dufise abantu bamaze 30 ans le narratif ari nibaza ko nk'umuntu ariko aravuga ibintu bibi ashitse muranyumva yego bye byacitse turabumva komeza allo yes Junior turakumva bye byacitse 3 secondes ariko ubu wagarutse hello muranyumva turakumva neza Junior karibu ubu ni sawa donc bon pour revenir brièvement ku byo nariko ndavuga iki gihugu cya Junior wagiye cyane network imeze neza nibaza ko itameze neza okay reka tunyarutse ibi bintu kugira ngo Patrick ntagenda yego nitumurengera Karimbi Patrick yari yaduhaye umwanya Muteramye kuri Muteramye bye byacitse yego Muteramye karibu ijambo ni gwawe Amado Friday na Mayo na Karutima yego murakoze reka nshimire cyane abateguye ikiganiro nkuko bama hanyuma nongere nshimire abariko baradushikiriza ikiganiro kandi Patrick nane sango ndamuzi kuva kera naho kumbure wengira taranzi mugabo mu mvuga vuga hari ikintu gihumuriza cyane numva umenga nkuko abivuga no kuri ibintu byo kubesha
birumvikana mu mvugo yuko atari nk'umunyepolitike abesha ariko nk'uko twobivuga ibi bintu by'abarundi bariko baravuga bagomba bagaruka ku vyaheze bisigura yuko abarundi barababaye baragize ibikomere cyane bimwe bidasanzwe no kuvuga rero mu gihe atazoza intwaro igarukana ubutungane bwigenga ubutungane budahengama bizogorana ko ibi bikomere bihera buriya nta n'iterambere rizoshoboka ari naho nagomba kubaza rero umushingantahe Patrick kandi nibaza yuko ico kintu yo kidushikanira muri coalition bazojamwo ni nk'iki kibazo mugabo bikaba ari nka intererano ikomeye gose mu candike mu kintu kizotuma ubutungane bwigenga kugira ngo tuve mu bibazo twagiyemwo hariho inyishu ikomeye cyane ico bita Conseil National de la Magistrature ariyo izogira bazoyihe abantu batowe umukuru w'igihugu ntasubire kugira droit nimwe kubijanye na Conseil National de la Magistrature ako ndakabasavye Patrick mugakore kuko watubariye uti abantu bose bakoze ivyaha kera n'ubu nukuri tuzohana tutaravye ico ndacumva gose kandi nongera ndabashimire Junior kubera mwumva umenga ni generation igomba yuko tutera twavansa jewe rero mu bantu badashaka kuguma bagaruka ku bintu bya kera naho nzi yuko kahise tukavuze tukakubaka ko dufasha gukinga kazoza kabi ndashaka ko abantu bavansa espoir mfise mpora nsoma ku marezo sociaux cyane generation reka tuvyemere twe turiko turakura generation z'ubu barashaka kukira bijya bisebe by'amoko n'ibintu byabaye bashaka kwa avansa jewe sinkunda ibi bintu byuko n'abanyafrika muri rusangi baguma bagaruka ku bintu vya kera nka peuple nimwe je nabonye itigeze igira ibibazo mugabo baravansa il peuple zose baravansa sauf nous niko twege tuguma muri garde à vous uzomba bariko baravuga ivyo muri colonisation 1800 1900 ukiyumvira uti none aba bantu byabanani abandi bariko barakora abashinwa bariko barakora amapareye yo kurima bayikorera kubera technology yo bageze ko abandi bariko bariga ingene bazokenyura ikibazo ca changement climatique n'ahandi twebwe turiko turagwana tuvuga ngo urumva twarababajwe muri esclavage ngo none twaragongo nico gituma tutazuka ngo tuje kwishuri ngo nico gituma ducegwa en fait niho nagomba kubashimira rero icanyuma kugira ngo mpijamba abandi kuko ndazi hariho benshi barindiriye jewe si nagomba shime ko mugize coalition buriya iki gihugu turafise ikibazo cyo kutavugana n'abantu rero intambara zabaye izi ngorane twagiye turagira zidufashe mu kugira experience yo kubaka buriya nibaza yuko ni byagiye biraba bizo kubwanje bizodufasha n'amayerera azodufasha kubaka kazoza neza nitwashobora kwicara hamwe tugaheba vya bintu by'abarundi byacu bya guerre des ego murabizi ko vyamye bisamburana n'ama opposition twama tubeshera abasendede ariko kenshi abo bo bariko bakora ku vyabo kuko abasendede genda bafata nk'aba brigand aba bandi bafashe anotage badufata kaci rero tutashoboye kumva ko twovugana ngo tuje muri coalition duhebe imwe wese ibyo yumva umenga yoronkamwo inyungu kurusha abandi ntibizotwigera bishoboka yuko kija gihugu tukikuraho kiri ari naco gituma mvuga nti hariho ibibazo bidasanzwe biri mu gihugu c'u Burundi uravye ingorane zagiye ziraba mugu no munsi nta gihugu dufise igihugu kigeze habi cyane mvuze ngo mwava muvuga databanye mvuze ngo nta Burundi bukibaho mugabo kigeze habi cyane ku buryo dukeneye kubanza kurondera igihugu kigahagarara ivyo rero bizoba muri coalition muhamagare muhere ku muntu yiswe wo muri Mouvement Orange yitwa Francis muhere kuri yabo hanyuma mwebwe mwaba Frodebu mwavuze yuko umugambi wa mbere wa Frodebu nkuko nadaye mwavuze ko yabivuga kari agateka kazina muntu mugaruke muhagararira agateka kazina muntu ntibasubire kunyuruza abantu ngo muhore ntibigume bikora ba Pacifique bonyene ntibigume bikora abantu bo muri societe civile gusa nakamara maza kuza wumva bariko baratanga raporo muri FNL bavuga ngo twanyurujwe muri FNL haranyurujwe abo muri MSD kumva bavuga MSD gusa abo muri Frodebu kumva bariko bavuga muri Frodebu gusa zamuravugira abantu bose muri kijya gihugu tubone ko dufise ini cohesion nationale
muvugire babagore birirwa babagore cagagura abandi bavuga ego babagore bafunzwe mubavugire nkuko mwabivuze mubishire ku rukaratasi cyo twumva Frodebu yabashize imbere agateke kazena muntu abari yize imbere mu gutanga raporo zimwe rigiteke uretanga tugira amahoro. Ego muteramyi iyo teori uhejeje kuvuga niyo mu Rusiya yitwa Kardashev avuga ati bivana n'amapeuple hariho ukuntu biyadapta selon les passés iyo ufise une relation positive au passé canke relation négative au passé iyo baye négative ntiwavansa utegerezwa kwibwira yuko basi hariho inyungu canke ico wize muri iyo passé co gufasha kwavansa hama hakabaho ayandi mapeuple nkaje muri Amerique latine canke les peuples latins bobo babayeho gusa au présent tubeho tujwise canke ayandi mapeuple nk'abadagi abaskandinave bo bibereyeho bavuga bati twiyumvire le futur soyons pragmatiques hakabaho nk'izindi peuple nk'abashinwa ababudiste bari transcendentale umubu umuriye atanawukubita wewe ariko wibutsa uti nimba tuguma turi concentré kuri passé ntaho turiko turaja jewe wanashaka niyo nzanye ibintu vya passé ubundi le passé n'est pas mauvais le passé iyo yiviva comme une mauvaise expérience niyo ari mbi utayikuyemwo inyigisho canke ikintu cotuma wavansa wotuma unayikahusha niho kandi biba Patrick bariko barababwira nivyo je nibaza ari vyiza peut-être yuko Frodebu ifise ivyo vya génocide bagize iyo mipanga nibiki ariko nimba uno musi akubwira ati jewe ndi generation shasha bijya bindi tuzohana uwo wese yabigize yaba umusoda yaba umufrodebu yabande kandi gutangura 1960 sindi ko mbwira wewe personnellement muteramye ndiko mbwira abantu bose baguma bagaruka kuri ico kintu ca génocide we avuga ati nzohana bose je nabishimye nivyo nashimye rega je navuze nti yatanze inyishu nitunabisubireko mugabo dufate ko ivyo bikomere by'abantu bafise bavyumvirize bizofasha mu kubaka gukinga ibindi bizoza mugabo tubashimire kuko n'abantu bafise numva umega bafise volonté yo kuzokora ataho bahagaze ni naco gituma navuze nti suggestion ya independance ya justice bagende bayandike bayisurinye disimasi na ntuzenye murakoze. Ego gose bon ico nashaka gushikako nuko ico nabonye muri iyi space bose bafise questions zibiri ni giki cemeza ko batariko baraherekeza ayo matora ica kabiri ni giki kitwemeza yuko bari different y'abandi ba Frodebu kandi niki nico ikiyago kimaze kuko kuguma gutya twikekana atanumwe abazi ibibazo naco twoshikako rumatambwira abakurikira kugira Patrick twamurenge ya karimbi ntitumurengereze kurusha ngaho birumvikana reka ntitworenga kuri professeur ntibashira kandi ndabona yaduze hama mayo nta karutimana bazobaheze kandi yewe gayi nibage do Friday kandi mumbabarire ntibashira kandi hama do Friday. Ego murakoze cyane ndaramukije mutumire n'abari kwaratwumviriza nari ku rugendo ivyuma byangoye nari nakurikiye n'ibindi ntakurikiye ariko ndumva ko mwanya ari mutoyi cyane nagomba gushimikira ku bintu bibiri icambere gutera intege Patrick n'abari kumwe muri ugo runani muti kubera iki nta gihugu dufise baba bari mu gihugu murazi neza ibintu vyifashe twebwe turi hanze nta gihugu dufise bamwe ntibashobora gutahuka hanyuma ntitwibagire impunzi vyavuzwe arico gituma rero ndumva neza bacitse ku icumu twese twaracitse ku icumu twese twarabuze ariko turavye uburundi aho bugeze muri map Burundi buhire tuvyita refondation de la nation iyo refondation de la nation nishoboka hatabaye urunani w'intamenwa rukomeye arico gituma nteye intege ivyo biriko birakogwa ica kabiri gerageza gusongora nuko uko bigenda kose na ivyo numvise ndumva ko Patrick avuga ati tuzokora ibishoboka byose ducungere amatora ariko jewe ndafise impungenge yuko nk'abandi bose
ko urwo runani rushobora gutsinda ariko bagacuranura bagapubliya leur propre résultat bafise uno munsi nimwibagire yuko meme amatora aheruka mwarumvise vya brouillon non visé donc ivyo bintu kubikorerako muzibire hose ibishoboka hose hanyuma murabe ko ivyo imigambi muvise objectif visé muzishikako jampeza ico nagomba guhereza ko Patrick watubwiye ko mufise urunani muri ko murubaka urwo runani ntimurukoreshe ntimurugubake kubera amatora gusa nimugubake kugira rufashe gukemura ibibazo bimwe bimwe ndazi ko bitoroshe aha nagomba kuvugira abana birukanywe kubera bagiye ku maroda naravye amategeko yo mu bushikiranganje bw'indero ayo mategeko avuga yuko babatwara amanota 3 mu ndero ariko igihano babahaye murakizi yuko birikanywe burundu mu mashuri ivyo muri urwo runani rero murije hamwe twese tuzofasha kugira abo bana bareke kurenganywa izuba riva turi mu 2024 ku isi nzima ni mu Burundi bashaka kuvuga bati umwana turamukuye mu ishure burundu ntazasubire kwiga aho navyo byabonetse mu ncamake n'ivyo nagomba gushikiriza nibura ko zoronka ubundi mwanya wo kuyaga ariko mpeze ibi bintu vy'urunani ni ibintu dushigikiye cane twamwa twavuze hanyuma rero jewe biranshimije cane ko biriko birashikwa mu ngiro gira amahoro ego reka tugire ko the Friday une minute abantu kuko ndabona vraiment abantu yaziko bwije ashaka gutaha the Friday ego murakoze reka jewe ngire ningoga nateguye ibitandukanye mugabo reka mbazi ivyankenerwa cane cane icambere nagira nshimira uwo mushinga ntahe ko yaturonkeye umwanya mugabo nibaza ko ntaworeka kuvuga kahise kuko nivyo kubanazi après imyaka 80 becavugwa mugabo jewe nkaca mvuga nti kizodukiza nuko hozobaho sentare itubwira ivyabaye kandi iyo sentare ikaba sentare irimwo mbeme n'abanyamahanga hanyuma uwo Dismas yavuze ngo abatama bariko barapfa hariho Trump hariho Biden nibaza ko mu Burundi atababaruta ca gatatu mushinga ntaye mutwara Frodebu mbega muravuga ko mwazanye demokrasi none ku bwanyu muravye definition ya demokrasi n'amavarere ya demokrasi eske murabona ko demokrasi mu Burundi yoba ihari nibaza ko ngira ngo vyohava biba nk'uwovuga ngo jewe narazanye coupe du monde mu Burundi kandi tuzi ko atayihari niko ndavyibaza ca kabiri